Igihe yariko arashikiriza ivyaranguwe n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi kuri uyu wa 29 mu Kakaro, Deogide Rurema aramutse ubwo bushikiranganji amenyesha ko ubwo bushikiranganji bwakurikiranye abarimyi mu kubaronsa ingurane n'imbuto zitandukanye. Imiryango itari mike ntaho nikora ikaba yararonkejwe ingurane muri komine yose, hakaba hariko harashigwaho amabiro y'abagronome nk'uko bivugwa na Rurema. Twaranakurikiranye kandi abenegihugu mu kubasanga ku kivi no kubaronsa uburyo ingurane kugira ngo bimwe navuga vyangombwa ari fumbire cangwe imbuto bashobore kubironka bitabagoye. Hariho nk'imiryango ishika 51 yaronkejwe uburyo kugira ngo bashobore kugwiza umwimbu. Hariho n'imiryango yababa 5,000 bamwe twita abantu nikora twashoboye gufasha kugira ngo nabo biyumve muri kino gisata c'uburimyi n'ubworozi. Amakoperative nka yose yo ku mitumba murabizi ko yababa 3,000 yose twarashoboye kuyakurikirana kandi turaronsa byangombwa. Turiko turubaka ibigo 4 murazi yuko ihangiro twihaye ari uko buri muri komine hategerezwa kuba ibiro bya agronome, ibiro by'ubujejwe amagara y'ibitungwa, eka abantu bakagira aho batonda muri kino gisata c'iwacu, nka kurya umwarimu avyuka akatonda ku ishuri ririmo abanyeshuri, kurya umuganga atonda ku ivuriro akaza kuraba abarwaye. Ubu natwe twarahinduye ingendo, turiko turashira muri komini imwe yose hagati y'aho abenegihugu bashobora gushika bitabagoye ibiro by'umugoronome, ibiro by'umuveterineri kugira ngo afashe abenegihugu badatamye. Ubu rero imisati niko turabwira hari ibigo ibiro 4 biriko birubakwa n'ubushikiranganji hariya muri komine ya Bugendana Gitega, Ibwambarangwe mu Kirundo, Imuruta hariya mu Kayanza, hamwe no mu Giheta muri province ya Gitega. Aha twamenyesha yuko hari ibindi bigo birenga 200 twamaze kuronkera uburyo dufatanije nabo dufashanya mu iterambere, biriko birategurwa. Ibindi navyo mu zindi komine zasigaye biriko turabironderera uburyo biciye mu bo dufashanya mu iterambere. Murabizi turashobora kugira imbuto, tukagira ifumbire, tukarima kadukundira, ariko hari igihe dusanga hari udukoko cyangwa indwara byateye ibitegwa mu bene gihugu. Naharo twashizeho ububiko bw'imiti y'ibitegwa. Kuronsa ifumbire bene gihugu no gukingira isi ndimwa nibikorwa ubwo bushikiranganji buzobandanya bukora nk'uko umushikiranganji abandanya bimenyesha. Muti none mwimirije kuzokora iki? Novuga atari kugenda turahindura ingendo, ibikorwa byamara bya bindi. Kuronsa ifumbire abenegihugu, kubaronsa imbuto, kubegera, ibi ni ibintu tuzoguma dukora. Gukingira isi ndimwa, ibi ni ibintu tuzoguma dukora, ariko hariho ibintu twifuza gushira imbere. Icambere nuko hariya muci atamazi namwe azosubira kumanuka ataco afashije zaba inzuzi. Tuve rero hariya mu mwonga uce tuduga hariya mu misozi, tuzogira ingufu zose ku buryo imirima iri hariya ku mitumba nayo yo muci iboneka nk'uko ari imirima yo mu rushana. Ikindi tugiye gushira ku ngufu ni ukugira ngo akanovera k'isi kamanike mu mwonga.
ni ukuvuga yuko amatongo ubu afise ihegitari zibiri no kuduga, tuzokora ibishoboka byose akaba atunganijwe neza ari kuri mikobeko. Ariko intumbero ni uko imisozi yose yo mu gihugu cy'u Burundi yoba iciye kuri mikobeko, gutyo ntihagire amazi y'isuri asubira kuboneka hariya mu nzuzi. Mwumvise ibi twavuze by'imirima cyangwa ibigo by'akarorero, ibi nabyo nyine tugiye kubigira ukuri mu gihugu cyose, gutyo abenegihugu ntibarime kugira ngo bafungure gusa, ntibarime kugira ngo baronke umusesekara bajana ku isoko, ariko barime kugira ngo dushobore no kugira iyi mbono yo gushora umwimbu hanze. Nayo kubijanye n'ubworozi, Ejoheza amenyesha ko itegeko ryo gutungira ibitungwa mu nzu ko ari ntabanduka, ariko kandi ubufise itongo ryagutse arashobora kurizitira, gutyo ibitungwa vyiwe bikajamo ico bita amapadoke. Aho ni kugira ngo ivyo bitungwa ntibishobore kuja kona imirima y'abarundi canke ngo bije mu matongo ya leta. Ntabanduka nabibabwiye, itegeko ndarijanye kwororera mu mpongore muri 2017 na 2018. Twari twasabye ko twobaha umwanya wo kwitegura imyaka ibiri, ariko murazi yuko banyakubahwa abashinga amateka n'abakenguza amateka baserukira abenegihugu, baratubwiye bati nyakubahwa mushikiranganji, genda umbwire leta yuko abenegihugu bifuza umwanya ukwiriye. Baratanga ibyiyumviro gushika naho duhuriza ku myaka 3. Iryo tegeko rero ryashizwe ku mukono n'umukuru w'igihugu cyacu Burundi, kandi twabigize tubanje guhanuza abenegihugu, tunabicisha no kubaserukira mu nama ishinga amateka na nkenguza amateka. Ntabanduka rero twejeje kugira umwiringo mu gihugu cyose, twagiye mu ntara zose, biratwereka neza ko ahubwo abenegihugu batari bake barabinyotewe. Bimwe tuvuga byo guhindura ingendo, nibi hasigaye abantu kumbure bafise ibibazo ku giti cabo, n'abantu bari bamenyereye kubona inka zirigwa ziriyerereza atakintu ushizemwo ugashaka kuyikamisha gusa. None ko ubu tuvuze yuko ewe Burundi urambaye iriko irakorerwa n'umugambi w'igihugu cose, tuzoza twisamburira ko nyine yo muci ko twavuze ko ubu burimyi bugiye gushirwa imbere ku neza y'abenegihugu. None tuzogenda duca imikobeko ku mitumba, hanyuma umuntu acaza yo ashiremo inka asambura ibyo twubatse? Oya, abantu rero bariko barabimenyera kandi bavyumve. Hariho ikimwabajije niburaya barabikora, n'ahandi barabikora. Muntu ufise itongo rinini, ka ufise amahegitari 2 cangwe 3, ukavuga ati jewe ndayahariye korora, uragenda ukayazitira, hanyuma ukajana inka zawe mwituze ugashiramo, nico bita amapadoke. Nukuvuga ushobora korora mu mpongore cyangwa inka yawe ukazitira itongo ryawe, hanyuma ukayijana ikagenda ikarisha ukuri kwamye, mugabo ni wawe mwitongo rizitiye, kugira ngo ntije kona imirima y'abandi, kugira ngo ntije konona ibintu bya leta, kandi ntize kwisha ingwara ibindi bitungwa. Mwomenya kandi ko ubwo bushikiranganji amanota agera ku 92 n'ibice 4 kwijana ariyo bwihaye mu bikorwa bwaranguye muri uyu mwaka w'uburimyi urangiye.